ntababeshe YouTube nayimaze ko iminsi itari mike vraiment iminsi myinshi niko ndakora bino bintu mvunika ijoro no mutaga bamwe bambwira ko ndi umukozi abandi bambwira ko ntari umukozi biba bigoye nyine ndumva kwakira uruhande rumwe bari gushigikiye rundi utagushigikiye ariko biragoye nani mfise amatsiko yo kubona ikirimo indani tubona abandi badufise ntazi ivyari byo ariko uyu munsi ndagafasha raki wanje wagwana. Thank you so much ku muntu wese yakoze subscribe kuri YouTube channel ya Fulgence Mika. Thank you so much kuri mege mwese mwakomeje kunsupportinga. Thank you so much kwa mwagiye munyereka urukundo, abantu mwagiye mu biganiro, abantu mwagiye muntumira mu press conferences agiye atandukanye, abantu mwagiye mu mpakazi, abantu twagiye dukorana. Silver play button iyi ni recognition kuva muri YouTube ku mu content creator mu Burundi, umublogger mu Burundi benshi bashobora no kuba badaha agaciro. Ku mu blogger mu Burundi nka Mika benshi bashobora no kuba badaha agaciro, mugabo urabona this is a milestone guys. Ini milestone ikomeye cyane no kubashimira bidasanzwe, mwarakoze cyane. Ndabibutsa ikindi kintu abakeneye kwiga ukuntu bino bintu bikora, ndashaka team y'abantu tubyige kugira ngo tugwize abantu bakora ibintu nk'ibi mu Burundi kuko baracyari bakeya. Benshi baravyigisha mugabo hari ahantu hari ibanga batakubwira. Hari ibanga batakubwira wumva ari ready ukore dushobora kugira gute. Dushobora gukora bino bintu twisanzuye kugira ngo bize bidutunge bitungire n'imiryango nkuko mu bindi bihugu babikora. You are welcome. Yes, hello bantu ba Fulgence Mika mwege mukomeza kunshigikira. Nzire ko mumeze neza cyane, muri ko muragenda mugira ibihe byiza aho muherereye. Je ku ruhande rwanje ni sawa meze neza. Benjo Squad winene ari kanamfatira yino sana nkuko yakomeje kubikora buri gihe mu biganiro byinshi, mu nkuru nyinshi, ama video amwe mwagiye murabona. Harayo twafashanya, harayo je nakora ndi jenyene, harayo Ibrahim Kapa yakora umva nabantu tugenda dukorana kugira ngo ibintu bigire gute biboneke bimeze neza. Nakarenda baramutse ndabashimire kuba mukomeza kudukurikirana umunsi ku yundi, abari mu Burundi, abari hanze y'u Burundi, nukuri Imana ikomeze ugende bahezagira muri byose ibintu bimeze neza cyane. Aha abantu benshi bashobora kwibaza yuko by the way hano ntimugire ngo ndagwaye, akana kantu nyene kagakovu katarahera neza. Cyara kibazo ngo nikibazo kindi no naragize ariko meze neza. Hanyuma nitwa Fulgence Mika, niyo mazina benshi banziko, niyo mazina nkoresha kuri social media platforms zose. Social pages zanje zose ni Fulgence Mika, kiretse X ari Fulgence MK, kuri Instagram ni handle yanje ni I am Fulgence Mika, kuri YouTube ni Fulgence Mika official canke Fulgence Mika, cyangwa ukavuga Mika TV kuko niyo media dukorerako. Kuri Facebook ni Fulgence Mika, TikTok nuko nyene urumva yuko n'umuryango munini. Bona Umunezero Udasanzwe by the way kubera ko there is something inside here. Harimo ikintu hano muri no karato, harimo aga plaque ka YouTube ni silver play button. Nashoboye kuba ndonka nyuma yuko nkujije ba subscribers ibihumbi 100. Byumvikana yuko ari mwebwe mwatumye ibintu byose bigenda neza. Kano kantu ni reconnaissance nagiriwe na YouTube ariko kugira ngo kaboneke, kugira ngo abantu baboneke, hari ibintu byinshi umuntu aba yaraciyemo kugira ngo yubake platform ashobora kuba agendera shishaka ibintu bigiye bitandukanye. This video ndayikoze kugira ngo ndagafungure turi kumwe ndanabashimire mubibona kuri screen zanyu, kuri kamera kugira ngo mushobore kubona yuko bino bintu umuntu aba yarakoze kugira ngo bigende neza, sivyo none. Rero niyo mpamvu ngiye kukugurura mukabona, hanyuma nze kuba ndababwira tips ni iki hajya amayeri strategy zo kugira ngo umuntu ashobore kuba yo kubaka urubuga. Subuhinga bw'ikirenga ariko nabwo burakonta cyane. Amahirwe y'uhora ategezwa kuza kuko niyazi imbere ya byose. Ariko icyo nobibutsa nuko Imana ntifasha utifashije, sivyo none. Aho ndibaza ko twese dutahurana. Nta bintu byahatari birenze umuntu aba yarakoze, ariko kubera yuko Imana iba yaguhaye amahirwe bikagenda neza,
niho bihera bigira gute bikunda kuko ntibishobora gukunda udafise umwete ngo bikorere ntibigira gute ntibishobora gukunda niyo mpamvu rero ngira mbanze ndakugurure mu kabone kwanza kugira ngo mbanze menye neza ko karimwo kubera ko numvise ngo baranahinduye size zatwo kubera ubwo batanga no munsi ni size ntoya bugomba kumera nka bwa bundi bahereza iyo umuntu yakwije umuriyo w'aba subscribers ariko kano ko ni size ntoya gusumbya bumwe bahora batanga bwo silver rero reka tuba tugafungura kwanza nteko bishije amajambo guys ni kubera mwebwe kandi kabonetse kubera mwebwe reka tuba tugafungure kwanza by the way ntababeshe YouTube ndayimaze ko iminsi itari mike vraiment iminsi myinshi biko ndakora bino bintu mvunikijiro no mutaga bamwe bambwira ko ndi umukozi abandi bambwira ko ntari umukozi biba bigoye nyine ndumva kwakira uruhande rumwe ruba rugushigikiye urundi utagushigikiye ariko biragora irimo indani hano harimo impapuro ntazi ibyo zivuga kaza kavuye hanze urabona yuko technology ari sawa hano harimo impapuro zivuga ku bijyanye no kugira ngo gashike hano mu Burundi ni muri make hano kafashe indege zigera kuri 3 kugira gashike hano kibona niyo mpamvu zino mpapuro bazishira kuko kuri airport aho bageze bagira bapakuru bara printinga urupapuro rumwe bagasubira urundi bagasubira n'urundi byumvikana yuko tegeza kugenda hano harimo agaciro kayo valere ya kano karimo indani ni amadolari 42 n'ibice 10 y'amanyamerika new size ni new aluminium plaque S niko bayitaziriye byumvikana yuko kabagasa neza uko mbibona July 29 2025 niho kashoboye kuba karungikwa nivyoroshe aya ivyi papuro reka tuvyihoze reka tubanze katurabe what is inside menda tuguruza iki hano birasaba konza kugitema wallahi arenge yandatatamure kabisa ibintu by'amakupo ngena nkoresha imfunguruzo this side and this one and ayona handi hano kweli yani barayifunguka mengo ni ibintu by'amafaranga bagira baguhereze wewe wacha oh la la okay bye yo ashambanze ndakabereka abantu mwansapotinze muri ready biratekeye meza biratekeye ni oraba oya kan uzijambura nyakiri kanu gatangura kagira kati congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care. By Rick. If your award was damaged during shipping or if you have any questions, please contact us at YouTube creator @societyawards.com. Society Awards. Aka kavuga ibintu byinshi niko kunkeza no kungira yuko banejeje no guhagacira ibikorwa byanje akambira yuko nimba hari kibazo ko bakaragize kano ga package indani kariho karaza nogira gute no bishikiriza nkavuga nimba hari n'ikibazo na kimwe fisi my Burundi here. So lero tukarabe twempi wow iyi kaba kari protected guys egera yeshawe yacho wow turaza kugisoma mu nyuma
ibi navyo ni ibiki? Global supply chain going super dry. Kana ko guhanagura ino. Share the recognition by allowing your team to purchase a personalized creator award. Bini ibintu vyinshi urabona bunu ibi navyo ni ndibonamo ga mwisashe wait Naga face kanje karimo hariya ni kwibona mana bro no way nawe ugashira kugira ngo gahandling ahantu kamani kurabona yuko karasa neza karanejeje wallahi aba subscriber banje vraiment murakoze Imana ibahezagire cyane Anifise amatsiko yo kubona ikirimo indani tubona abandi badufise ntazi ivyari byo ariko uyu munsi ndagafasha araki wanje wagwana. Thank you so much ku muntu wese yakoze subscribe kuri YouTube channel ya Fulgence Mika. Thank you so much kuri mege mwese mwakomeje kunsupportinga. Thank you so much kwa mwagiye munyereka urukundo, abantu mwagiye mu biganiro, abantu mwagiye muntumira mu ma press conferences agiye atandukanye, abantu mwagiye mu mpakazi, abantu twagiye dukorana. Silver play button iyi ni recognition kuva muri YouTube. Rero nk'umu content creator cyangwa nk'umumenyeshamakuru cyangwa nk'umu creator wo kuri YouTube, ibi bifisiguye ikintu kinini ya cyane, bifise ico bisiguye. Ni intambwe ituma umuntu agira gute yongereza ingufu zo gukora. Sindakarose kanongira ngo nishime, ariko ndakarose kugira ngo mbone yuko ivyo ndiko ndakora bishimwa n'abagiye batandukanye. Rero buri muntu wese ahari yabigizemo uruhara, nukuri warakoze cyane, ndagushimiye. Ariko kandi see the name on it, mwabonye amazina ariko guys, reka ndabasomere handitse Congo, presented to Fulgence Mika for passing 100,000 subscribers. Hano hepfo hariko logo ya YouTube, no muri design yako hano harimwo logo ya YouTube. Byumvikane uko atari fake, kavuye neza muri YouTube. Ubu tuvugana bahora batanga size zisumba nga hari kubaragabanije bagira gatoyi kugira ngo kumbure kubw'imvonya zabo zitazwi neza impamvu babihinduye, ariko urabona yuko bamaze kuba bakaba. Hano hari n'urupapuro reba mpanye rugira ruti do you remember your first subscriber, your 100th? Ati wowe wibuka umusubscriber wa mbere kuri channel yawe, umusubscriber yagira ijana kuri channel yawe, or your 1000th subscriber? Ati canke umusubscriber agira igihumbi kuri channel yawe? Ati chances are you do. Atamahigwe na yuko abo bose wabarose. And we know that you will definitely remember your 100k subscribe, your 100,000 subscriber. Ati turasi neza yuko uzokwibuka umusubscriber yagize ibihumbi ijana kuri channel yawe. Ni ibintu byinshi byo kunkeza. Ati your fans may have found you while searching YouTube. Ati abagukurikirana bashobora kuba barakubonye bakoze research kuri YouTube. Ati learned about you through a friend, canke barakumenye biciye ku mugenzi wawe. Hano harimo ibintu byinshi cyane,
ndabisome mezuku ati or maybe you showed up as a recommended video canke waje muri screen zabo nakujya video iba yabaye recommended kujya ku YouTube igenderekana mu video ari ara posting ati no matter how they came to your channel, your audience stayed and their numbers increased because of you and the community you've built. Ati ntacyo bitwaye ko baba barakubonyeho ko baba baramenye channel yawe, ati kiza nuko bagumye kuri channel yawe kandi ibiharuro byakomeje kwiyongera no munsi biguma vyongera. Kano kantu ndagafunguye ngeze ku 104,800 barenga, urumva yuko nubundi bagumye baduga. Ati rero we are proud to honor your impressive milestone of reaching 100,000 subscribers with the Silver Creator Award. Congratulations. Ati rero turanezerejwe no kuguhereza agashimwe kuko washikanye aba subscribers 100,000 tuguhaye Silver Creator Award. Ati congratulations, turagukeje cyane. Ati we know that you have many more stories to share with your community. Turazi ko ufise inkuru nyinshi zo gusangira n'abagukurikirana cyangwa nabo muri kumwe kuri uru rubuga, and we know your fans can't wait for you to amaze them even more with your commitment and creativity. So keep creating, keep building. We can't wait to see what you will do next, and we are here to support you along the way. And we know, and who knows, when you reach your millionth subscriber, we may just write to you and ask, do you remember your 100,000th subscriber? Yours sincerely, Neil Mohan, YouTube CEO. CEO niwe yandikira no gwandiko sha. CEO wa YouTube. Kumu content creator mu Burundi, umublogger mu Burundi, benshi bashobora no kuba badaha agaciro. Kumubloga mu Burundi nka Mika, benshi bashobora no kuba badaha agaciro. Mugabo urabona, this is a milestone guys. Ini milestone ikomeye cyane no kubashimira bidasanzwe. Mwarakoze cyane, mwarakoze. Hanyuma vuba cyane abantu ngomwe kuri kino video mukayimara. Ndakeneye abantu dukorana, abamenyesha makuru babigize umwuga bashaka kuba full time content creators. Ndabereka icyo dukora duhindura amateka kugira ngo Mika TV biciye ku izina rya Fulgence Mika kize kibe ikindi kintu gihindura amateka mu Burundi, na cyane cyane muri content creation, muri blogging n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse n'itangazamakuru na cyane y'imyidagaduro muri rusange. Kubera murabizi yuko hano jewe ni about events, entertainment muri rusange, n'amakuru yandaraca ko mugabo entertainment ni imbere, showbiz, ibijyanye n'imiziki, imyihweze ku banyamuziki n'ibintu byo muri cinema cyane, nibyo bintu dukora cyane gusumba ibindi byose murabizi. So thank you so much abakoze subscribe, thank you so much abakomeza gusharing ibyo dukora, thank you so much kubakomeza kudushyiramo imitahe, mwarakoze cyane. Ndabibutsa ikindi kintu, abakeneye kwiga ukuntu bino bintu bikora, ndashaka team y'abantu tubyige kugira ngo tugwize abantu bakora ibintu nk'ibi mu Burundi kuko baracyari bakeya. Benshi baravyigisha mugabo hari ahantu hari ibanga batakubwira, wumva ari ready ukore dushobora kugira gute, dushobora gukora bino bintu twisanzuye kugira ngo bize bidutungire n'imiryango nkuko mu bindi bihugu babikora. You are welcome. Dushobora kudakora mu Kirundi gusa, tugakorana channel z'izindi ndimi kuko content ni nyinshi ku isi, content ubwoko bwazo ni byinshi ku isi. Niyo mpamvu bisaba yuko tuba aba content creator banyabo. Abantu benshi bashobora kuba batanatahura ijambo content creator. Who is a content creator? Ninde mwanditsi w'inkuru, ninde mumenyesha makuru, ninde atamumenyesha makuru? Jewe ibyo nkora ni blogging, ni journalism, ni vlogging, ni content creation, hakabamwo na publishing canke promoting. Ibyo byose ndabikora kuri no channel. Ni kuvuga channel yanje nta limite ifise, nta nkuru nimwe ntakora, je sindi muri side imwe niki. Niyo mpamvu video wanje ziracanganye. Uzobona havugira ko His Excellency the President of the Republic, First Lady, abashikiranganje, nshisha ko inkuru z'ibyo bariko barakora. Of course kubera ko tuba turi mu gihugu, rifako tumenyekanisha igihugu cyacu, sivyo? None dutegerezwa ko ni nta muntu azoza gucreatinga yerekana iby'igihugu ciwanyu wewe utabigize mu ruhara. We have to promote our Burundi. Siko bimeze. Rero abantu mufise amafaranga namwe
guys, this is your time. Come on, tuje hamwe. Mureke ibintu byo kucagura ngo tunutu. Muzana amafaranga dukore. Hano hanze hari impano nyinshi. Ariko je Mika mfise platform. Zigiye impano ziri ruguru sinshobora kuzikwereka nta rusuku nshobora kubashikira. Nkaho umuntu afise company cyangwa ishiramwe rigurisha ibintu by'imiduga, rikora ibintu bya déplacement bya transport. Aje tugakorana. Izina ryo riguma kuri map. Ziga video zose nkora abantu bagoma bamenya ati kumbi iyi company rabaho ikora ibinebe. Hari abantu bafise ibintu by'ibinyobwa bagurisha bimeze neza, no bafise ama restaurant bavuga ati ba Mika bagiye mu Rutana ndabisinye nshobore kubatekera ibyo bazo gufungura. Your name will always stay kuri zino video twa postings. Gute rero tutokorana? Ntibisi ibintu bizimvye, wapi nibiganiro gusa, muhawe ikaze n'ukuri kandi ivyo ndabibasavye. Hari n'abandi bantu bafise amafaranga bicaritse ahantu. Ushobora kuyashora muri Mika TV. Mika TV rega suggest nkora ibi ni ibyo abantu mwe mubona kuri YouTube no kuri Facebook. Ariko nebuze yuko urya. Mfise company ikiri nto. Mfise company ikiri nto ikora ibintu bya production. Turacyakoresha amatelefone ariko tubikora neza nk'imopfuna bimenya ko dukoresha amatelefone. Hari igihe tuba twashizemo amakamera ariko ugasanga biri kwafatije amatelefone zafise quality gusombya camera wibaza ngo bavyagenze gute. Ni kubera ko twabyize dufitiye ubuhinga. Behind this name sijewe gusubona ngaha hariho nabandi. Hanyuma reka ncengera ko nshimira abantu bagiye batandukanye batumye Mika ashika hageze. Harabampaye content, harabampaye amafaranga ndabisubiyemo. Hari abo twakoranye nka Benjos hano ari nyuma ya kamera reka arankamerera ino video kugira ngo igende neza. Ni umukameraman mwiza abantu benshi bakora muri sinema y'u Burundi baramuzi. Ni n'umufotografe mwiza abantu bakunze kumuha akazi ko kuba fatira amasanamu yo mu mamanza yabo barabizi. Mbonereho nakaryo hano hantu ndaberetse no Silver ndabashimira ariko ifo ko ngira ko ndaba ntanga na offer kugira ngo dukorane n'abantu bagiye batandukanye. Twe turafotora mu mamanza muri Mika production. Dufise Mika TV ariyo icisha ibikorwa bya ku mbuga za Fulgence Mika. Dufise ibikorwa byinshi dukora. Kwanza nanje mayenda kirabemwe. Uravyumva dufise ibikorwa byinshi dugenda dukora kugira ngo bigende neza. I'm recording the sound with this phone. This is a Samsung S20. Niyo nkoresha kenshi ama video abantu benshi barabizi. Ariko kandi kugira ngo ubu mu content creator biragusaba ibintu byinshi. Kandi ndababwiye vuba ngira ntangure kubahariza ama video y'ukuntu imbuga zikogwa n'ikuntu zubakwa ndetse n'ama strategy amwe amagiye atandukanye benshi mu ba content creators bakoresha kugira imbuga zabo ziduge. Si ibintu biri fixe yuko ucuduga mu gihe utari umukozi. Wapi? Iyo uri umukozi ukaba utagira amahigwe ureka ku blowing ngo birenge cyane ariko uraduga kubera ko ubu kurashiramo umwete wo gukora. For example turavye tugize nk'akarura mu muziki hari umusana usanga yara blowing cyane afise impano akagira na support. Hari undi usanga yara blowing cyane kubera impano gusa support atari kirenga n'amafaranga atari kirenga ariko kubera ko afise ya mahigwe bikarangira byose bije. Hari n'undi afise byose aguma mu bantu mugabo atamavugwa cyane. Hari n'undi afise byose n'abantu bamukunda byose bimeze neza mugabo ataguma kuri trend kubera yuko ari umunebwe. Rero bino bintu biba bitandukanye. Nukubiha umwanya ukabikora witurije ibintu byose bigagira gute bikagenda neza hasigaye Imana igahezagira bikagenda neza. So reka ndabashimire cyane uhora hakomeze kubazigama vuba tugiye gutangura akazi neza twisanzuye nari ndiri kano kantu gakwire. Ibintu byose kenshi abantu bikorera kuri gahunda n'imipango igiye itandukanye rero bisa n'ibyakunze. Reka ndabashimire isigaye Allah akomeze kubazigama. Thank you so much abo twabanye. Nitwa Fulgence Mika ni Mika TV ukeneye kwamamaza 69 241 403 39 amajana 241 amajana 403 Chatuyaga ibintu byose bimeze neza. Ukeneye mu cameraman, ukeneye mu photograph, ukeneye
ugufasha kugira ngo tugufashe ku editing ama video yawe, tugore publicity y'ibikorwa vyawe, ibintu vyinshi bijanye na digital marketing turabikora. Muhawe ikaze.